Ingabo z'abasirikare b'abarundi bari kugaruza amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Kino gihe bafise imyidogo idasanzwe, imyidogo ifatiye ku kuntu agahembo kabo gateba, mu gihe abandi bagenzi babo bava mu bindi bihugu baba baronkejwe agahembo ku mwanya. Abasirikare rero gushika ubu bafise imyidogo myinshi kubera ico gipfungu kirangwa mu vy'agahembo kabo. Ivyo rero ngo biraheza bikagira ingaruka mbi ku buzima bwabo bwa misi yose, eka mbere no kubw'imiryango yabo. Ngo baba bitwa yuko bari mu kazi kugira ngo bashobore gusahiriza imiryango, ariko iyo miryango ikaguma mu bukene, ngo n'abagize ngo bifashishe utudeni ugasanga babaye muri bimwe bita kwimena amaso. Abo bamena amaso nabo ngo ni babashefu nyene usanga bariko barabamena amaso kutwo babiri yakuye. Nk'ubamenyesha ko ibatayo ya 68 na 69 bakwije umwaka wose badahabwa agahembo. Murumva yuko baca babaho muri bimwe byo kwimenesha amaso. Ibatayo ya 67 yoyo ngo yatashe imaze gukora amezi 7 gusa. Iyi nimwe yakogwako na drawdown. Aba nabo ngo baheraniwe amezi 7. Ibatayo ya 62, 63 na 64 abo ngo baheraniwe amezi 3. Ibatayo ya 65 na 66 ngo abo baheraniwe amezi 8. Ibatayo ya 70 na 71 ngo abo bamaze hagati y'amezi 6 n'amezi 7 bakora. Ariko ngo nta nirikoroka bararonswa. Byumvikana ko kuva ku ibatayo ya 62 gushika ku ibatayo ya 71 abo bose bafise amahera baheraniwe. Ngo abandi bobo bava mu bindi bihugu bakorana akazi bahembwa ku gihe. Bavuga yuko badatahura izi ngorane zo kwama baheraniwe, bakemeza yuko ayo abaramanyanga abashefu babo baba bariko barakora mu gukoresha amahera yabo, akaba ariyo basubira kubamenamwo amaso. Bati ni nka kwa kundi bavuga ngo kura ku ziko yakubegeye kutwawe. Ngo bama bumvise yuko amahera yabo yashitse Bujumbura, ariko ngo bakarindira ko bayaronswa bagahebura. Byumvikana ko babashefu babo baba bafise ivyo bariko barayakoresha. Abasirikare rero barasaba umukuru w'igihugu bati hakwama tumenwa amaso kutwacu hanyuma tugatako ntitunaturonswe. Bati turasavye umukuru w'igihugu iki kibazo asubira cige neza, ngo kuko abashefu babo babagirira nabi cyane. Ngo canke naho ngo kugira ngo imiryango yabo ntigume mu bukene kubera ukuguma bimenesha amaso, ngo bopfuma baza barabaha udukeredi, ngo hanyuma amahera yabo abonetse bagaca bishura ya makeredi bafata. Bati ivyo vyotuma ukumena amaso kugabanuka. Natwe duti iyo nzira yari nziza cane. Umukuru w'igihugu niyumva akamo kaba basirikare, naho bigoye agize ubushake bwo gufasha aba basirikare kugira ngo bakiruke kwama bamenwa amaso vyokunda. Ariko kandi tuguma twibaza ka kabazo nyene duti ni kubera ibi bintu biguma bishikira abasirikare b'abarundi gusa. Duti kubera iki iyi myidogo iguma igaruka igihe cose mu basirikare? Koko aho baba bariko barira busema amahera yabo ntaba ariko arakoreshwa ibindi bintu tutazi, kandi agakoreshwa atari ku neza y'igihugu, akoreshwa ku neza y'akagwi kanaka. Ibi ni bibazo tuguma twibaza tutaronkera inyishu. Leta irakwiye gusigura neza ukuntu aya mafaranga y'abasirikare akoreshwa. Apana vya bindi vyo mu gifuri wahoze ari umushikiranganje w'ikigega ca leta yavuga ngo n'abashinga amateka ntibarekuriwe kumenya ivyikoreshwa ry'ayo mafaranga.
wewe muribuka yuko yavuze ngo nibanga. Ibi bintu birakwiye gukorerwa mu muco, apana yuko abasilokare baguma bidoga buri gihe. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira vya bindi vya subscribe, like na j'aime, hanyuma no gufyonda kuri ka kazogera kugira ngo icigwa dushizeko muce muronka ubutumwa canke aka notification kabereka yuko hari icigwa kigiyeko.